Haba gutanga ubumenyi canke gushigikira imigambi y'urwaruka bigiye gutunganywa gushasha biciye mu muhinga ngurukana bumenyi nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu PAEJ, Professeur Désiré Manirakiza. Turashoboye kubaka ama platforme 5 azoba ajejwe gufasha PAEJ mu kuba leader mu bijanye na digitalisation. No kuvuga ko désormais twe tuzoba tuzi imigambi yose iri kurakorerwa mu Burundi umunota ku munota kuva kuri presidence gushika ngaha muri PAEJ. Uwari wese azoshobora kugenda kuri platform ya PAEJ abona ama projet amaze ko finance nyamba aho byagoreye. No kuvuga ko bajya abajene baronka ba depose amadoshe ligne azomenya yuko projet yiwe yashikiriye coordinateur kuri telefone yiwe. No kuvuga ko a déposer projet bayitoye bakayitelecharge azoronka message imwereka yuko ari baje kuyitelecharge. Message dossier ivuye ngaho ikaja kuba analyste, umujene azomenya ko iyo dossier igiye mu analyste. Bazoba bazi umunsi umuntu wese ashobora kumara na dossier y'umuntu. No kuvuga ko amaze 3 jours ataronse message imereka ko dossier ya Giyano azobazi ashobora kubariza. Natwe bizodufasha kumenya exactement abantu ba bloka akazi ngaha au niveau du PAEJ kuva ku mitumba gushika kuri coordination. Kandi ibi ndiko ndababwira bizokurikiranwa kuva kuri presidence. No kuvuga ko son excellence monsieur le président de la république adashobora gukwirikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha ingene bikorwa muri PAEJ biriko biragenda. Aya nama platform twagize. Hama nko nabivuze hariho platform ya formation en ligne. Donc désormais namwebwe mushatse nimwa mufise une formation muva mushaka kuronkamwe ama compétences supplémentaires murashaka kuyivuga kwera muri mwebwe namwe harimo abajene murashaka kuyivuga iyo formation tukazoyishira mu formation tuzoriha mu module tuzoriha tuzoposta kuri PAEJ Academy. Uwale wese azogenda kuri PAEJ Academy akiconnecta hanyuma akaronka iyo formation maze akanaronka na certificat yerekana ko yashoboye kuronka iyo formation. Mu bisanzwe ibi vya formation en ligne twari tubimenyereye hanze, cette fois bizotangura ngaha mu Burundi. Avec le mois de juillet tuzogira lancement officiel d'abord mu makaminuza kugira ngo iyi projet ya formation en ligne ishobore kuboneka. Iyindi platform twashizeho janye na digitalisation ni ya financement participatif. Mwese murafisa aho muva. Mugabo mwese umuntu yobabwira ati muzotange ijana kugira ngo nkakujya muhora mu contribute iyo abantu bapfuye. Ubu dushaka ko mu contribute aussi abantu batapfuye bashaka kwiteza imbere. Tuzoraba tugire casting kuma koline hose hanyuma ama projet meza y'abajene tuyashire kuri platform ya financement participatif. Maze mwebwe rero n'aba diaspora bose tubahamagare uwari wese atange icyo ashoboye hanyuma ayo mafaranga dufashe kuyashikiriza abajene kubera ko icyo twabonye nuko abajene bashaka ama financement ni benshi mbwa uburyo dusigaye dufise burarengeye ibi bijanye n'aya ma resultat nariko ndabaha. Arabandanya ahumuriza ku makenga yashikirijwe kubijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Solution ya mbere nkuko nabivuze iyi yinuzenye aya ma platform na ma platform dukora kugira ngo twappuye ivyo PAEJ iri kurakora. Sizo zonyene ziba zihari. No kuvuga ko umujene atari capable y'ukuronka iyi appui en coaching akoresheje aya ma platform digitale za zindi traditionnelle zirahari. No kuvuga ntidukoresha gusa ibi vyantuze vya internet, dukoresha na ziya zo kuri tele. No kugira dukombine amantu za metode menshi maze abajene benshi bashobore kuba kuronka. Ico ni cambe. Icya kabiri nuko mu Burundi ku makomine yose hariho ama centre de jeunes. Ajya ama centre de jeunes tugomba muri budget annuel iyi gombi tangure tuzoyekipa n'ama outil multimédia kugira ngo abajene bazoshobore kugenda gukoresha aya centre multimédia ari mu makomine yose mu Burundi. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu kuri coaching agricole aba bajene bazoba bafise ama tablette bazohabwa na PAEJ. Igihe hariko harashikirizwa ivyo bikorwa vyaranguwe abaserukira ibihugu bitandukanye hano mu Burundi bakaba bari bagendeye ikigo PAEJ.